base tugire Kristo. Murakaza neza muri umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Turi mwiza muri hagati ya saa 9 na saa 12. Turi mu gihe cyo kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu, aho twakira ibiduhanamiye, ibitunanije, ibyo tudashoboye tukabiremeka Kristo kuko yabiduhaye ku burenganzira. Matayo 11:28 arabivuga neza. Mu izamu ryo kwakira isezerano rishasha ryo kuri uyu munsi w'amajana 2 muri umwaka wa 2025, twahawe kugarukirwa ko n'Imana igatangaza abari baradutaye, igatungura umutima abari baraduhebuye. None rero muri uyu mwanya mwiza wo kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu, mungundire dusenge tuganire ku ndoto. Kweri indoto ni kimwe mu bintu Imana yifashisha kugira ngo itugarurize ibihe byiza ku buzima bwacu. Hari igihe Imana ibona igiye kugutakaza, itashaka kugutakaza, ikace guhesha indoto kugira ngo niyo bazikurotorera ugire icyo ukoze, inzira mbi kugwe ku buzima bwawe, umunaniro kugwe ku buzima bwawe, imikoshi, amakarande, imivumo ubikugwe ko mu izina rya Yesu Kristo. Kimwe mu bintu Imana yifashisha kugira ngo ihindurire ikirere umuntu ari mu indoto, kandi nicyo kiza cyane. Uko buri indoto nyandoto zirotorwa hisunzwe ijambo ry'Imana, kuko iba ari message Imana yahaye umwana w'umuntu, ariko ikayicisha mu byo atahura, mu byo yumva. Bishitse bikaba bitabyo atahura, umuhanuzi akabitahura agereranije ashingiye ku bigaragara bikoreka mu bana b'abantu, agashingira no ku kuri kwa Bibiliya. Niryo banga ry'indoto. Kandi murabe nka Misiri. Misiri yababaje cyane Imana yateze indoto umwami wa Misiri. Kandi izo ndoto Imana yakora igishoboka, ntihagire umupfumu, umukonikoni, ntihagire uwuragura afatoye izo ndoto yo zisigura. Ariko uwisobanukiwe yuzuye umutima w'Imana n'abakabishinga intahe ngo arabishobora. Byaba biriga nuvuga Imana yabibona ko hari amakuba agiye kubabako, mu nyuma ikabarungikira indoto kugira ngo nibazirotorerwa bagakorera, sibyo? Insiguro y'izo ndoto bahabwa umugisha. Mudafite inata nta n'umuntu n'umwe nawe yaba umwami. Mubona nk'indoto Yozefu yaziroto yari umuntu ameze gute? Umufungwa, uwatakaje icyizere cy'ubuzima, usibye ubumana bwa muri mugabo Farawo aravuze ngo havuye je muri iki gihugu. Yozefu agira inamba ya kabiri. Daniel byagenze gute? Ku ngoma ya Nebukadinezari, ku ngoma y'Abadariyusi, ku ngoma y'Abakuru. Indoto rero ni ikintu kidasanzwe Imana iracifashisha kugira ngo yugurure ikirere cyiza ku buzima bwacu. None rero mu ndoto mwarungitse nahisemo imwe. Ni indoto ya kera rwose, kuko umuntu yatangwa avuga ngo Pentecote nziza. Ni muri za ndoto usanga zatubiranye nuko ntazishikiriye. Nasabye umukama duha indoto yo kugurutsa ikirere cyiza ku buzima bwacu. Mweneyo yifatanye natwe twifatanije nawe. Kandi turi mu muvukano, kujya igihamya umwe gishagwa n'uwundi, kandi kinezere gitabayemo gishagwa gutaba n'uwundi. Niwumva indoto ya mugenzi wawe kumva hari ibijyanye bisa n'ibyawe, ubikorere. Numva atabiriho ubwira Imana uti Imana nanje Mana ndinde ibi canke ibi. Nabonye itangwa ngo Pentecote nziza.
ndavuga ni noneho turi no ku munsi w'amajana abiri hari ikintu gishasha kigiye kuza ku buzima bwacu kandi icyo gisigura pentekote cyashima kuyizana. Umukristo yavuze ngo pentekote nziza indoto narose kandi ibi bintu mu bikurikirane kugira bidufashe ndayisemo uko nyine ngiye kwirondera mu ndoto imbere kwinjira mu izamu so vuga ngo nari maze kwirotoroya nahiravye mu ndoto ziyo usanga utararotora ngo indoto narose twaguze ahantu ho kwimba inzahabu n'umugenzi nza kubona imvura yaguye ari nyinshi haca amazi menshi nza kubona mwene wacu wo kwa data wacu afurura amazi y'imbizi yaraciye atoboka aho hantu biheze mbona twahize uwuzitwimbira aca tubwira ko twaguze heza cyane gusomba ahiwiwe aca aratangura aca atora inoro niniya arayiduha nza kubona ndiko ndayishishura nabona umengo ni igitunguru wa mugenzi aca tubwira ko duhombye amahera menshi niho nabona asubira kumpa izindi zahabu zozo ntono zotubuye kandi nabona ko ari noro by'ukuri ndanezerwa nje ndikangura umuhezagirwa. Urumva indoto ingene yugurura ikirere ciza ku buzima bw'umuntu ni ukuvuga iciza nuko tubanza kuyisobanukirwa. Muri iyi ndoto harimo mwene kurota hakabamo umugenzi hakabamo kwa se wabo hakabamo uwubimbira inzahabu hakabamo ni kuwimba inzahabu nawe asanzwe afise inzahabu hakabamo niki hakabamo n'inzahabu hakabamo n'ikigereranyo cy'iyo nzahabu aricyo gitunguru mu byumve ko igitunguru ari ikintu ciza nakabirya ubundi gitunguru igitunguru harya gifise n'ubumaro bwinshi cyane ibintu byinshi cyaba gitetse cyaba kiri kibisi igitunguru n'ikindi giteko. Rero indoto yuko yagenze ngo bari baguze ahantu ho kwimba inzahabu n'umugenzi mu byumve n'umugenzi ubundi bibiliya ivuga ngo umugenzi ninde ubundi umugenzi niwe wunda kwakira gukunda uhiriwe cyangwa ugowe ukomeye cyangwa urwaye. Bibiliya iriko iravuga umugenzi mu nkuru nziza Yesu Kristo yanditswe na Luka aravuga umusamariya w'imbabazi n'ugufitiye imbabazi. Umugenzi atandukanye n'umusaseredoti n'umukristo kuko umusaseredoti ashaka kuvuga ati wowe wabikoze ubona biragusha zimpangano zirondera canke akavuga ati wowe ninde yari yakubwiye kuko ngo umurevi yaramuciye ko ngo amubwira ngo wowe uri kuravi i Yerusalemu ugiye ariko ufise ijambiri ngo larose baguze ahantu ho kwimba inzahabu n'umugenzi. Kugura ahantu ho kwimba inzahabu murumva ico arico kandi agwe nk'akarongo nk'ubu nga Yozefu Yarimati na Nikodemu bari abagenzi bo mu kinyegero bari abigishwa bo mu kinyegero ba Yesu Kristo bo bariguriye umurima w'inzahabu. Umurima w'inzahabu ni ikintu upfa ubyaza umusaruro. Bariguriye umurima w'inzahabu mu gutiza Yesu Kristo uruhafu ngo n'uyu munsi abantu bajaye bavuga ati twereke urwo ruhafu mu gutiza Yesu Kristo uruhafu bakamuha n'impuzu yo kumufubamo. Baguriye umurima w'inzahabu ni ukuvuga ni ikintu uzobyaza umusaruro ubuziraherezo. Babaye abagenzi kubera iki? Babaye abagenzi cyabahuje n'igiki nuko umwe yiyumvira kuri Kristo undi akiyumvira kuri Kristo. Umwe bahurira yagiye kuvuga ati agiye gusaba ikiziga Pilato n'undi agiye kugisaba ati nawe yaramujamo wawe nawe yaramugenzi wawe nawe mwakundana ateye yego okay none ufise iki Jefferson uruhafu nande mvise impuzu reka nze kuzigurana mu businessman. Babagenzi kubw'inezi bahuje. Nawe rero ngo wabonye mwari mwaguze umurima w'inzahabu umve kwica ari ikintu ciza no kuvuga ko ari ubwiyunge nawe hari ubufatanya bikorwa n'umuntu mushobora kugezanya ku kintu kandi ubuziraherezo uko Yozefu na Nikodemu
no kuvuga bagize ubwiyunge biyungiye ku gikorwa ciza cy'uko bari baramenyanye na nyene ubuzima sibyo kandi mumenye ko umuryango wa Yozefu wa Arimate baracabyaza umusaruro uko ruhavu uko n'ubu umuntu agiye kuraba asiga ituro baza ko bibyaza umusaruro bandi mu bamba haciye imyaka ingana gute uko niko kugura na Kristo yavuze ngo ni mondere inzahabu ngo imishwa itagera okay ngo nza kubona imvura yaguye ari nyinshi haca amazi menshi amazi rero ndibigeragezo ani nkandi woba wiyunze na mugenzi wawe winjiye mu rukundo muri hurije umutima mukorera hamwe mugira iki muga amazi menshi ntituzi icazanana ntituzi kiyazanye amazi yari numwe ya cordon ngo nza kubona imvura yaguye ari nyinshi imvura ubundi ni igikoresho c'Imana iyi imvura ibonye ari nyinshi ni kuvuga ni gihano imvura uyibonye ari nkeyi ni kwezwa ni gutabagwa ni kwitabwaho mugabo ari nyinshi ni gihano amazi menshi niyo mpamvu Imana ivuga ngo ni jewe nkubita nkongera ngahoza ni jewe ndema ikibi nkarema ni ciza ubwo n'ubuhanuzi bwa Isaya bw'Imana bwanditswe na Isaya mugabo rero Imana ikavuga ati ngo no muri ayo mazi nuyajabuka ngo ntazogutwara mugabo harimo igikorwa cawe cyo gukora kugira ngo ujabuke suvuga ngo yicayemo ngo yagizene no niba ngudibukiye mu ruzi ntubona uriko urarara uroga uragirane no kuvuga iba ari igisuzuguro ku buzima bwawe canke intambara canke guhererwa canke kunanirwa canke gutsindwa kubona rero haguye imvura nyinshi kandi agaca amazi menshi unza kubona mwene wacu wo kwa data wacu afurura amazi y'imbizi yaraciye atoboka aho hantu kiro nikigeragezo kandi harimo n'iki harimo n'inkorerezi mwene wanyu wo kwa data wanyu imisi yose ni umwuka mubi uko mwene wanyu nabyo kuvuga so wanyu ni umwami w'isi kuko undi Imana yacu data ni umwami w'ijuru n'isi mugabo so wanyu ni umwami w'isi iyo ubonye ngo mwene so wanyu ni ukuvuga ni umuntu ayobowe n'umwuka mubi we wagize ibigeragezo wari wibereye mu rukundo kandi uri mu iterambere uri mu bushobozi uri mu butunzi mugabo ugize ikigeragezo c'imvura Imana ishobora kuba yarungitse kandi imvura ubona ije ntumenye ibyitwara ntumenye ibyisiga ntumenye ibyigirana iyo ari imvura nyinshi ni ikintu kibi rwose haciye haza uwo kwa so wanyu ni ukuvuga haje umutego haje umuntu utiteze ko inabi mugari mu mwuka mubi nwoza yitwaza yinjira mu rukundo yinjirira mu bugwaneza mugabo ari mu wundi mwuka niwo kwa so wanyu ni wa muntu bigoye ko wikangura ko ari umurozi ko wikangura ko ari umunyeshari ko wikangura ko kunigira umwana ko kwicira ubukwe ko yo gusuzuguza no mwene wanyu wo kwa so wanyu no ngo nza kubona mwene wacu wo kwa data wacu afurura amazi y'imbizi yaraciye atoboka aho hantu ayo mazi yaraciye atoboka kubera iki urumva haguye imvura nyinshi haboneka imbizi itoboka byumvikana yuko iyo mvura yaguye Imana yari gukura ikizira ku buzima bwacu muri wa murima haca haboneka imbizi kuko imbizi ubundi dudubizamwo amazi meza haca haboneka imbizi none nawe aciyaza acaza gufurura ya mazi kuko ya mazi ngo yari yatobotse aho hantu nawe aciyaza kuyafurura urumva ko ari ikigeragezo kandi nka kumwe ko mu itanguro 26 kuri Izahabu ngo se yari yarimbye amariba ngo rimwe agita Esheki irinde agita Sitina irinde agita Rehoboti Izahake aza gufurura amariba ashiramwe umutayi we n'abakozi biwe bayita amazina kwa kundi nyene Sitina Esheki Sitina Rehoboti mugabo uko yafurura niko bace basohoka yafurira bakamwereka inziga abafilisiti ni kuvuga iki rero uko kuntu umugenzi wari waje kurifurura kandi imbizi yari ibonetse ni kimenyetso cy'umuntu mwana iyo umuntu aje kugira ikizunguzungu abona umenga n'umuntu rogero kwagira ngo nuko waba winjiye mu rukundo sinzi gato ukamenyana n'umuntu agakora akantu ko rukundo kabura buvuyemo burundu gwarugo kabura buvuyemo burundu bwa butunzi kabura buvuyemo burundu ngo biyeze mbona twahize uzi twimbira aca tubwira ko twaguze heza cyane gusumba ahiwe ni ukuvuga uri umunyamugisha uri umunyamahirwe gusumba ahiwe
aca aratangura aca atora inoro niniya arayiduha nza kubona ndiko ndayishishura nabona umengo n'igitunguru vuba n'ikintu kidasanzwe ubundi igitunguru n'umuti w'ingwara nyinshi wa mugenzi aca arayinyaka urumva ko mwene so wanyu yaje gutoba urukundo rwawe yaje gutoba igikundiro cawe yaje gutoba ibyishimo byawe mwene so wanyu ntiyongeye kugaragara ahubwo aca hasigara umuryango hagati ya wewe na wa mugenzi mwari mwiyunze mukagura umurima w'inzahabu uko ni nko gucanishwamo wa mugenzi aca arayinyaka abyereka wa wundi wo kuzitwimbira aca tubwira ko duhombye amahera menshi ni ukuvuga hari uruhombo rugiye kuza ku buzima bwawe ruzogutandukanya na mugenzi wawe kandi ugasanga uhushije inzira y'ibyishimo n'iki ndoto yawe sigura ngo niho nabona asubira kuma izindi nzahabu zozo ntono zutuye kandi nabona ko ari nk'intoro by'ukuri ndanezerwa nca ndikangura n'ikimenyetso cy'uko gifise andi mahirwe ni ukuvuga rero urabona n'indoto niyo mu gihe cya pentekote nimba nk'ubu wari uri mu rukundo cyangwa wari umugore yubatse cyangwa umugabo yubatse cyangwa muri bizinesi ukabona ari akangonongono kabaye mu kazi kawe mu rukundo rwawe mu rugo rwawe umenye ko hari indi nzira Imana itegekanya ku buzima bwawe nizo nsinzo zawe none gusumba uko witwaritse cengira uko wimanika ndabifata uko niho no kwemerwa niho no bwira ikintu hari iyindi nzira y'Imana ku buzima bwawe ubundi iyo umaze kumva ngo hari inzira y'Imana ku buzima bwawe hari icyo Bibiliya ibikubwira wana muri iyi ndoto habayemo umugenzi abamwe mwene wanyu kandi wo kwa so wanyu sibyo ubundi nkaho ugomba kwisobanukirwa neza uti none nogira iki uko ubundi umuntu akurotera indoto iyo atakubwiye icyo wogira aba asa n'ugushitse mu kangonongo kandi si byiza ni byiza aho ubwira icyo wogira nk'ubu ushaka kumenya icyo wogira ucuraba ikintu Imana yabwiye Yohani ubwo yamuhishuriye mengana mu kigabane cya 2 ku murongo wa 14 gutyo yaramubwiye amubwira ati ugumye uzigamye wone uko kuntu yayikwatse wari kuri itonno mengana igitunguru uzigame neza icyo wabikije uwagare mu kuri ku buzima ureke kujebajeba sibyo ukandi uzigame bisigaye wumve ko ico cyo gishobora kuba cyaranakubayeko umugabo aracari hayandi mahirwe yitwa tuzahabu duto umva ingene Bibiliya ni kuvuga uri mu gihe ciki cy'amayobera kuko nka ijambo ry'Imana cyemagwa kuri indoto yawe ni kete ryandikiwe Ecclesia itiyatira ni Ecclesia y'amayoberane ni Ecclesia y'uno munsi biteye ubwoba kandi iyo mvuze Ecclesia simuvuze Ecclesia Katolika mudaca mu mvangana doctrine no muvuga ba Kristo uyu munsi Ecclesia y'umuryango umuryango w'abemera Imana ngwandikira kandi mu mareka wa Ecclesia itiyatira uti ngira ryavutswe n'umwana w'Imana ufise amaso asa n'imbeya z'umuriro n'ibirenge bisa no muringa w'umwakaka undazi ibikorwa byawe urukundo rwawe ukwemera kwawe ubugiraneza bwawe n'ubwiyumanganye bwawe kandi ko ibikorwa byawe byo hanyuma birusha ubwije ibya mbere mwumva umuntu harakanenga afise ngo ariko icyo dupfa nuko ukundira wa mugore Yezebeli urumva wa mugore Yezebeli uwo ni mweranyo kwa so wanyu ni mukakabo turabana abami kandi dukomoka kuri Dawudi kandi Akabu nawe akomoka kuri Dawudi gusa ko umuvumo wabaye muri Dawudi nyene na Salomo ndetse n'igisokuru cyawo niba Imana yaje kuvuga turafise urukundo urafise ubuntu urafise ubwiyumanganye kandi ibikorwa byawe byo hanyuma birusha ubwishi ibya mbere ngo ariko icyo dupfa nuko ukundira wa mugore Yezebeli yiyita umuhanuzikazi kwazimiza abasuku banje mu kubigisha gusambana no kurya inyama zishikanirwa ibigirwamana kubigisha gusambana ni ubundi gusambana si gukoresha ibitsina Yezebeli ntabwo yasambanye n'abandi bagabo ngo ni umugabo we Akabu gusa gusambanisha amarangamutima kubesha ugasambana kuraguza ugasenga gusenga ukiba gusenga ibintu nk'ibi
uwo niwe mugore Yezebeli. Ko naramuhaye umwanya wo kwisubirako, ariko ntiyashatse kwisubirako ngo ave mu buhumbu bwiwe. Ubu ndamutereye ku buriri bw'amakuba, n'abo basambanyi biwe ndabatereye mu marushwa menshi, nibatisubirako ngo bahebe ibikorwa byiwe. Umve neza ko harimwo Papa. Ngo abana biwe nzobica bashike, maze amakleziya yose amenyereho ko ari jewe menya akari mu mafyigo no mu mutima. Ureke kwishinga mugenzi wawe, ureke kwishinga mugenzi wawe, ureke kwijejera kuri mugenzi wawe. Ngo kandi ko nzokwishura umwe wese muri mwebwe ibikwiranye n'ibyo azoba yarakoze. Ariko mwe abasigaye bitiyatira, abadafise iyo nyigisho mwese, abatamenye ya mabanga y'ishetani nk'uko bavyita, ngibi byo ndababwiye, nta wundi mutwaro ndabaremeye kumviriza. Ico ufise nukigumye ushimitse ushikaho nzozera. Nawe ufise iki? Kandi twaganiye ku co dufise mu Bami ba kabiri mu kigabane ca 4, wa mugore w'umupfakazi bagira batwara abana biwe, Elisa agaca amubwira ati genda utire ibivomesho. Ufise iki? Ufise utuvuta dukeya. Nawe ngo gumye ico ufise. Ico ufise ni iki? N'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Bigumye nibyo byonyene bizogutunga. Ngo kandi azoyaragiza inkoni y'icuma. Uzotsinda akazigama ibikorwa byanje gushika ku muhero, nzomuha inzabya zibumba, nzomuha kuganza amakungu, kandi azoyaragiza inkoni y'icuma nk'uko bamenagura inzabya zibumba, nk'uko nanje nabiherewe ububasha na Data. Bisubiye kandi nzomuha inyenyeri yo mu mutwenzi. Ufise amatwi niyumve ivy'umutima yagira amakleziya. Yakirere iyo nyenyeri yo mutwenzi, utwikurwe kucitwa umubabaro cose, igisuzuguro cose. Inyenyeri yawe ije habona isayangane, ugigira igikundiro, ugira ubuzima, ugira umunezero. Nera Bibiliya irakubwiye ngo nube maso kandi ukomeze ibisigaye bigira ngo bipfe. Kajagari gatera kiyongera, ariko komera. Mwaka ibikorwa byawe ukwiye kubyitanga ngo biranguke ku Mukama. Ico mufise ni mukigumye. Ico mufise ni mukigumye. Naba ufise ukuri kw'ijambo ry'Imana, namufise isezerano uhabwa n'Imana, rigumye. Namba ugenda ataco ufise, ataco witwaje, ushobora guhuruduka umurimo w'inzabu ukawutwagwa, ariko ugifise amahirwe nawe wawutwawe. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, turagushimiye cyane kuri inyigisho duhaye, idufasha kuguruza ikirere ciza ku buzima bwacu. Amaraso ya Yesu Kristo niyo twikirije nyaguhora ku ngoma. Ububasha bwa mutima wa mweranda nibwo twikomeresheje. Inganji yawe niwe muri twebwe igwiriye rwose. Dukure kubimaramare n'ibitetegwa by'ubwoko bwose. Turinde kubabara kandi twagure imbibe, tunezereze, dutabare, dutwikure ku myuka mibi yose. Abaturoze turitandukanije nabo, abatubeshe, abadushashuje turitandukanije nabo, abaduhemukiye turababariye, twungira ubumwe nawe. Uduhe ubuzima bwuzuye, uturinde kubabara, kubyukura inyenyeri y'igikundiro, ibyishimo n'ubudahangarwa bwacu tuyigarurizwe mu izina rya Yesu Kristo. Duhabwe umugisha n'umugwiza, kandi uyu munsi twirigwe tumerewe neza, duhabwe ikintu gishasha kandi kizima. Amen.
ryari